che wofyonda aho hari micro ukayugurura ukavuga uri mu ba speakers so nukuvuga ko ushobora kuvuga wuguruye micro ataruho ndabona vazi che wovuga eko mumbabarire nihagera agera banzurindire wowe wari wavuze kenshi rindira ijambo che nyamwiza yambajije ikibazo turaguha umwanya wishure reka abandi babanze bavuge uzobukoze che mikroruguru yariko ntitukumva gerageza usubire umanuke hanyuma uduge kandi che ntitukumva na gato K Clement wovuga ufata ijambo che manuka nyimba unyumva donc gira live hanyuma ucusubira waxede kandi muri space ndakuduza ndaguha ijambo mwiriwe neza mwiriwe Clement nizere ko mukomeye ndabaramukije mwese nanjye nshatse kugira icyo mvuga muri iyi space yanyu nayikurikiye ariko uyu muvandimwe hagera nanjye bangu harageze ko nawe yaza ibuntu kuko hagera hari ibintu aba yirengagiza kandi abyirengagiza nkana ku bushake kuko arabizi nawe ibyabaye ntawe utabikurikira hagera njye mwibarije utubazo nka tubiri gusa ntabwo n'utwara umwanya katubyemere ko hari abana bishwe bigaragambya kandi abo bishwe benshi byagaragara ko ari ubwoko bumwe ariko ngiye kumubaza ikibazo kimwe cy'abantu bishwe nyuma ya manifestation ari kuvuga hari umugabo umwe w'imfura cyane bitaga yari ofisiye ukomeye Atanazi Kararuza wari uvuye no mu butumwa muri Somalia yishwe ku manywa ajyanye abana ku ishuri yarajanye umwana ari kumwe n'umugore wiwe ndabizi ndabivuga ni ibintu mfitiye fact n'abamwishe hari abababonye bashaka no gutanga ubuhamya kugira ngo ubutabera butangwe ariko ko ari ibintu leta yari yakoze ibizi kandi izi n'ibyo ari byo byarangiriye aho hari n'abantu bakiri mu butegetsi banabikurikiranye ibyo bintu babikoze umwana ajyanwa mu bitaro nyuma arakurikiranwa naho kuko yari yababonye n'amaso kuko yari yarokotse aho ngaho ubwo n'ubwicanyi leta iba yakoze yateguye ntabwo ari ibintu bihubutse ngo ni ibintu bije par accident ariko nk'iyo numva nkahagera iyo ari kubivuga yantera agahinda ntari n'umurundi hari undi mubyeyi waje mu Rwanda asura impunzi ibitangazamakuru mpuzamahanga biramuvugisha ararira abonye ubuzima abarundi babayeho ko kandi barazize kuvuga uko batekereza leta y'u Burundi irabibona biyitera agahinda umubyeyi yishwe atashye mu rugo ku gipangu yewe umukozi wamukoreraga bagerageje kumwica ararokoka nawe gutya ariko nk'iyo numva n'abantu bamwishe nawe ni abantu bo muri leta ibintu bigaragara ku karubanda izo ni ingero zimwe hari undi mu majoro warashwe agiye ku kazi muri etat majoro
reka mbireke nako ariko abantu nk'aba barakwiye guhinduka bakajya bavuga ibintu ukuntu bimeze ariko ntibaze gufana. Ubu abantu barajijutse bamenye ubwenge bazi ikibi n'ikiza. Dukomeze tuganire ariko ingero ni nyinshi dufite. Nushaka ko ngenda nguha ingero naguha abofisiye barenga 6 bishwe kandi bicwa mu buryo buri systematic bazira gusa ko ari abatutsi. Nta n'icyaha na kimwe. Uwakoze icyarega umucira urubanza ukamushinja ibintu ne waba umubeshyera ukamufunga ukabimuhora ariko ntabwo umwica umuziza ubwoko bwe gusa kandi byarakomeje na nyuma yaho ngaho. Murakoze kaneke gufata umwanya munini dukomeze tuganire. Urani vubu Niche ariko aravuga niche mwiriwe ego karibu mumbabarire telefone yari yangoye gato. oya nta kibazo karibu utubwire nawe. Hama bon Jesse ndivuge byinshi ndaca ku muyange gato. Ku 2015 nka Jesse ndava muri ajya makartier ayo bama bavuga abantu ngo biki nibiki. Umwe wese yarafise conscience yavuye harazi ko ari ibintu bitagenda neza. Hari yatanguye kuba icuka kibi mu Barundi, ha imvugo biki ba mujeri nibiki, kandi twe aho twava mu yingi itandukanye tugiye kwico gikorwa. Uzobaze hagera kare Kamenge yabuma ubu ko abanyakamenge batakivugwa ni kubera iki? Kubera iki bari abanyabujumbura bari batanga gutahura ngene sente dikora. Ibyo bose barabizi yuko Kamenge barayizimije naco gituma bakreye Gitega n'ibindi. Kindi naco hari umuvandimwe avuze ikintu gikomeye cyane ngaha. Hari umuntu nzi ujya mwana wa Kararuza je twariganye. Agenda babwire ko ari umukobwa bishe wa Kararuza, umwana mwiza n'umumarayika. Ubintu maraso abadede bazozira bazobizira. Baziba bimenya bose bazobizira. Hari n'ibindi byinshi baratortiye abantu bamwe babagira abasazi, abandi babagira abantu batavyara barabakuna, abandi batera inshinge, abandi baba nabyo bintu mwumvise byatevye ama boost ne babizaye. Babishira mu makartier y'abatutsi abo bablotse ku manifesta kugira ngo babice bucece. Byose barabizi ariko Imana yarakinze abantu barabizi ntizosubira kubahenda. Rero cyo nuvuga nuko nta pacifique yigeze ashuka abantu, nta none arinzi, nta none aringize gute. Navuye aho ndinzi cyo ngiye kugwanira kandi sinigeze ngo abantu umuntu umwe, ntawe naturiye, ntawe nakubise kofe, ntawe nagize iki. Twara manifeste hama baratwica baragira ibyo bakoze. Iyo tugenda tushaka kugira ibyo twashaka kugira twari kubakubita twari tubazi. Zumbonera kuri zari zizwe. Ariko twese tubakura ko hari n'ababaye abana beza baratuburira. Atubwira ati buja baragira babice bamwe cyangwa abandi bakagira gutyo bakadutabara. Barike kuba hypocrite, hariho ideology barayizi, barayikora, barabizi byose. Ibintu byo kubeshanya ubu Abarundi nta jewe mfise abajama nabuze bamoko bose arimo nabatwa. Arapfuye kandi bishwe n'abatipe nyene gusa nyene umututsi ari ukuntu bamwica ukuntu kwiwe nyene babizi, ariko nabo barabishe kandi ntibari abatutsi. Ngiye gucira mu gatoce kuri ico kintu uvuze cyuko hari habakiza abandi. Najewe narumvise kandi ndashobora kubatemwa y'umuntu w'imbonera kure yakijije umuryango bateweza kwica igihe bica uwitwa Feruzi yari umukuru w'umugambwe. Hari imbonera kure zagiye ahantu ku kabare hakora umuntu
w'umukobwa baramubwira bati barya bene wanyu urya muryango wa kanaka bazobica kwa gatanu ati gerageza ubabwire ivyo bintu vyarabayeho n'ukuri hari abantu bari bafise amakuru bagasova abandi kwari kugira ngo complete ko uvuze uti hari aba akijije abandi kugira ngo kure kubandanye nari kukubaza ku kantu hari akantu kinzu bavuga yo mu Kinindo canke mu Kabondo ahantu ngo bicira abantu mu nzu bakabona umuvu w'amaraso kwibarabara abantu badashobora kuhegera baravuga ko ngo abantu bariko barahicira abantu ngo bari abantu bavuga ikinyarwanda ico kintu uza kuba kizi ikintu aze kutubwira unza mukoze ikintu c'abanyarwanda ikintu kinera mu je twahuriye mu gasho unity manager wanje twarafunganye dufungana n'imbonera kure numva batukana n'imbonera kure mbonera kure bafungiwe hehe muri 2015 hari abafungirwa mu busho butazwi n'amategeko hari muri 2016 hari muri bansi navuga kubera ko kumvuza umutekano niki hari muri muri ajya ma region za Kinama entre Kamenge Buterere ibintu nk'ivyo ko bakaragatazwi n'amategeko canke bari narabiboneye baravugana baratukana baragira gucya kandi iyo ntera hamwe iyo yaraye ijoro rimwe ije kubita n'abapolisi mu gatondo baje kwirekuza haje abandi bantu ograde kandi ntiyari wenyine sinayo sene n'inyisene nyinshi baraguhagarika ukumva bakubwira ibintu bike hari n'ikindi gihe bigeze kuza ahantu baza ari benshi ico gihe nibaza ko hari crise entre mu Rwanda ico gihe hari crise ko ari igihe haba crise entre y'umuntu yitwa Guterres tangiye yahora ari chef d'état major mu Rwanda Nyamwasa hari abantu baje bavuye Zambia bafungirwa mu Kamenge ari benshi bavuga ikinyarwanda tubabona baca ahantu aho twari dufungiwe twarababona kandi bari bagiye gukora ibyo bakora hariya kujya mugabo ibyo n'ibindi aba mugabo barahari saba murakoze ziri ku nama sinzi ko ufise ico wokongera ko imbere yuko uduza abandi reka by'ijambo abakurikira turabo utari bwavuge hagira rafisi ico avuga ko ngira ngo kuri Senya mwiza yari yamubajije yo cagagura kugira ijambo abandi Yego, merci beaucoup. Senya mwiza yabajije ngo ni gute ngo abantu bashoboye kurungikwa ngo muri Kongo ngo bagarungikwa mu bwoko bumwe en fait jewe sinzi byashatse kuvuga par rapport à ça ngira ngo mu Burundi ngo nta makaranga muntu ngo byanditsemo kumenya uyu ngo ninde ngo bakwicarana ngo akakwidondora donc abantu ni kumenya ibyo bintu ukuntu yabimenye ko ari abantu b'ubwoko bumwe ikindi cya kabiri nuko mu gitangura iki kiganiro cyangwa iyi space twatanguye tuyaga polipoli mu byo navuze kare navuze ngo il fut encore niyo campagne ya cyahari c'est-à-dire une certaine propagande qui se maintient sur un certain génocide à venir il est préparé par les gens du pouvoir kandi bakaba bariko barayiprepara n'abanyarwanda ngo interahamwe abajenosideri ngo bakoze jenoside mu Rwanda ngo bakaba ari bo baza kwigisha abarundi ngo kwica nk'uko abarundi bobo batigeze berekana ko nabo babishoboye abantu bazubereye mu kwicana rero biransetse ibyo bintu kenshi kubera hagera abarundi twari tumenyereye susuruka inivo n'ugutwi ariko ubu haje ubundi bwicanyi bufise indi ampleur y'ukurya abantu bakababotsa uravyumva aho niho leta y'u Burundi intervena ikagenda ikabaha abantu ati aba reka babotse babajye mubona donc comme ça ubu hari ubundi bwicanyi atari burya twari tumenyereye bw'i Burundi gutemana baruko turazi ko bazana imipanga none atwa bavuga inivo n'ugutwi
ubu Burundi bagendana n'abakongomani n'interahamwe bakotsa umuntu bakamurya. So hariho iyindi level izi mbonerakure, mirise y'imbonerakure igeze ko donc udashobora kuvuga uti ibi abarundi twahora tubikora. Abarundi bize iyindi level baguma bongereza amapete y'ingene bica. Bon, reka mbandanye ibyo ni wowe bivuze. Bon, ça se pourrait hano sindiko ndaguhariza uko que ce soit, mais ikintu cyonyine ndakunda kuvuga kari mu mpene niko kari mu ntama navyo izogisha ubundi ugwanko cyangwa novuga ngo iyo mwigisha agashinyaguru cyangwa gutokira ubundi muntu. Ibyo ngira ngo satani niwe wenyene abishoboye. Ibindi bintu bya kabiri nuko hano nababwiye ko au départ déjà vous avez catégorisé en fait apana mwebwe mbe niko ndavuga abantu bagiye muri manifestation bavuga ngo hagiye kuba génocide, c'était un discours qui voulait attirer l'attention sur le Burundi par rapport à la situation yari kuri Burundi kubera leur carte du troisième mandat n'était pas valable pour longtemps, donc il fallait mettre quelque chose de plus qui tuma n'amakungu yose azayiruka. Nicyo gituma même par après on a pu parler de cela ubu bitanguye Burundi busubiye kwimera mu bintu nko muri Congo no dutanguye kumva ngo génocide iragarutse ngo ariko ategura génocide. Bon, ariko ndagucira mo gato ubu hogenda umuntu i Kigali muri Vira akavuga ati hararizika kuba génocide umbwira yuko boca bayikora harya Kigali harya mu Rwanda ntiboca bayikora ngo nuko abanyagihugu bariko barayicura. Sinibaza ndabona umengo hoba hariho abanyagihugu batarira busema niko novuga. Murakoze bandanye. Ikibabaje nuko atari abanyagihugu babivuga n'amamedia yamanipira nk'uko umuntu yabivuze hano la masse ikabishiraho ahantu entre autres abitwa batedi mazina reka ndamunome yagenda no mu manyuza aho ndaza no kubarungikira amantuza amavideo ari ku YouTube ariko yatanga interview avuga ngo hagiye kuba génocide. Uno munsi la même personne qui va au Congo qui dit encore ngo hagiye kuba génocide. Mais on est toujours en train de mettre quelque chose ahantu gitari. Je vais aussi nje kudefenda le gouvernement ou quoi que ce soit ariko nituze tuvuga dans un seul sens, tuze turaba de deux côtés. Bamwe mu bita ngo n'abagenocidere abandi bakabita ngo n'abamujeri ngo aba bantu banse ko tutwara gwe nebe. None ni hehe turaba le juste mais tukaraba iki kintu cyakozwe en 2015 cyari kibi. Jewe mvuga ngo umuntu wese yisha en 2015 yakize nabi gitangura kuri leta bikagenda no mu banyagihugu bayi bafise ibintu byo kwica. Urumva kubera nkuko umuntu yavuze hano abantu bisha abantu même devant les caméras puisque iyo reportage iri kuri YouTube kandi n'uwo muntu tumubona ari vivant et tout, donc tumubona bamuturiye. Ariko muravuga ngo abantu bajya abandi umuntu none baturira ni n'amakauchu ni pune. Ibyo none bagiye kubyiga muri Kongo abo bantu bo mu Nyakabiga mumbabarire. Ariko hari ibintu bimwe nababwiye tuze turaba de deux bords turabe nimba atari ikintu cyoza kituzanye hamwe. Ça fait quelques jours que jewe ndiko ndasaba Barundi ndababaza des questions aussi innocentes novuga ziri naïf nkuko nigute mwe mumenya ko kanaka ari umuhutu cyangwa ari mututsi. Benshi baranzomera ngo we urabizi ariko numva muri aya discours kenshi biza bavuga nkuko bo babizi. Urumva sinziye critère bafatira ko ngo uyu no mututsi uyu no muhutu ariko bavuga ngo ubwoko bumwe. Hagera iyo gymnastique ntidushobora kuyikwemerera kubera ko mbabarira kinkoze ntidushobora kuyikwemerera kuko abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani bo muri Nord Kivu na Sud Kivu turazinanya. Ayo majambo arakora kandi ntushobora kuyahakana kandi ni rero ico ntiwogiteba kubandanya kwijambo duhereze ijambo abandi. Oya ngiye guheza abantu rero bavuze ngo leta yavuga ngo ya makartie n'aya makartie ngo n'aya batutsi mwemere ko namwe baye babazi sibyo kubera ntimwuvuga ngo mwe murabazi bo batabazi nabo barabazi. Akabazo kamwe
est-ce que ku bwawe muri Congo hariho genocide y'abatutsi b'abanyamurenge ku bwawe? oya kubera iki barengeye ku banyamurenge n'abanyarwanda mu nyuma muri 2015 barindira hagera mbanze ndamubaririza aho nyene ku bwawe. oya mubaze igituma sendede mu nyuma yacirengera ku banyarwanda n'abaki nuko yasibra abantu. Reka hagera yishure mu mwanya yishure. Jengera ko hano muri ko muramenaje amadosi menshi twatanguye kuri 2015 ukigeze muri 2015 nyine two tuvuga 2015 reka tubandanye 2015 sibyo kuba kuri 2015 je nibyo nza kuvuga ko ibiriko biraba muri Congo je ndafise abagenzi banje benshi bava muri Congo kandi batutejwe kandi babuze ababo donc sino genda ngo ngende kubavuga ngo nta cyabaye kandi cyarabaye kandi kikiba urumva ahantu hari ingwano ntihabura abantu bapfa. Hari abandi bavuga ngo ce sont des démarches collaterales ibyo nabyo nje ndabyanga ibyo si ntibikunda ni ikintu cyonyine kubijyanye n'uburundi. Ça cible des personnes précises ni byo iyo tumva n'icyo kintu mon frère wewe ibyo uvuga umwanya umushaka kwigira mon cher aho rero niho no kubera iki uvuga ko mureka heze kwishura. Neka meze tu vas pouvoir répondre mais ntuntambika amajambo ngo mvuge ibyo ushaka ndiko ndavuga gusa mu bijanye no byo muri Congo. Effectivement il y a eu plus de 10 millions de morts jusqu'à maintenant si je ne me trompe pas. Nitwovuga gusa ko abanyamurenge nitwovuga ko abanyamasisi il y a eu 10 millions de morts les amis. Ariko ikintu gihari nuko nitwojanye ibyatuvanye mu Burundi n'ibyatuvanye mu Rwanda tugende kubitereka ku banyekongo. Bo reka tubandanye ibyo Burundi ngira ngo nibyo nashaka kuvuga ariko abantu benshi bariko barakina game hano bavuga ngo nituzi ngo umututsi n'umuhutu ariko bagaca bihindura. Hari abantu benshi bariko bavuga ngo ntibazi icyo umututsi n'umuhutu ari we ngo ntago tushobora kubamenya ngo twese turabarundi. Ejo no twamanya bagaca bavuga ngo n'ubwoko bumwe bugenda muri Congo ngo n'ubwoko bumwe buri muri leta ngo n'ubwoko bumwe buri muri mu nzego cyangwa mu gisirikare. Aca ndababaza none mubimenya gute? None nimba mubizi mumenye ko n'abandi nabo babazi. Agira ndakwibarinze uremera ko haba genocide contre les Tutsis bo mu Rwanda en 94 uremera ko habayeho nyabwoko bw'abatutsi muri 1994 none wemera ko abo batutsi bagiriwe ihonyabwoko urahatse ukagaruka ukavuga ko batabaho? Reka tubandanye si je nabivuze pardon si je nabivuze navuze gusa par rapport au Burundi ko iyo ni polemique itabikenewe vraiment ni ibintu vy'amaspekulation. Navuze ibyo mu Rwanda c'est toi qui viens d'amener ceux du Rwanda. Je na dossier du Rwanda navuze ndiko ndavuga ku Burundi ivuga iyo yiri reconnu mugabo narinzi ko nimbuzi ko abatutsi bapfa nuko babaho n'abahutu ntibapfa none wowe ubizi mbwira. Ego barapfa nyene cyane barapfa. Exactement. Donc kubera iki dukina game nkuko tutabizi. Wavuze ko abahutu batabaho rero ivyo navyo wavuze ngo leta yavuga ngo abo bantu baba mu makati y'abatutsi muvuga ngo ni gute babizi kwata makati y'abatutsi baho mu Burundi. Exactement. Hari karite z'abarundi bose bavanze on dit a majorité bashiraho nako ga phrase ngo a majorité. Bo reka duhijambo ubundi uraza kugaruka nta kibazo. Seruvumba ntaravuga yo kugurura mikro. Urakoze sindumuja kandi imbere ya byose nagenda gusaba imbabazi ukuntu nakwiyumvira nimba narabyanditse no kuvuga ko ngomba no kwigusabira imbere y'abantu bose. Ndabaramutsa mwese muri iyi minsi nadesije ko ntazonza ndavuga ndumviriza ariko uyu musore hagera iyo avuze iyo afashe ijambo afite ururimi rubishe vraiment. Murambabarira nimba nkoresheje imvugo idasanzwe ikoreshwa mu Burundi donc yo kuza umuntu arambika gatoya asiga utuvuta ariko arabishe kabisa.
primo impamvu ndabivuga nuko nzi yuko iyo ndamwumvise avuga wumva afite ubwenge si ukuvuga yuko ntabwo novuga yuko ari nka za mbonera kure twabona batize cyangwa badafite ubwenge badashobora gushyira ibintu ibintu bye biri structure sauf que biri structure mu buryo bumwe diabolique méchant justement kubera we abikoresha ubwenge en fait c'est une machine à tuer mais à sa manière agakoresha ururimi rwe n'ubwenge bwe d'abord il n'est pas stupide pour kuvuga ngo muri Congo hapfuye 10 millions erega yitangiye utanga amasifre ibintu bigomba kuba biri scientifique kandi démontré yo 10 millions nuwanditse kiriya gitabo onana barabimubajije kandi ari abanyekongo nyine bamubwira ati mbega iyo chiffre wayikuye he warabaruye ubona yuko ari 10 millions aburi cyavuga bon oya Seruvumba yishuye ngo yabyumvise mu kanwa ka president wa oya ariko biriya ni ukubura icyo uvuga kuko ndabizi narabikurikiye ni ukubura icyo uvuga kubera ntushobora kuvuga uti wiyita umuchercheur murazi mwese icyari cy'umuchercheur none aho ajya kuvuga ibintu adashobora kudemontra yiyita umuchercheur urumva atari aventure none uyu agera araje kandi arabivuze bimuvuyemo mbona mauvaise foi iri muri we mais malheureusement quand c'est dit par un idiot tu laisses passer mais quand tu entends quelqu'un qui est structuré avuga ibintu biri tellement évident agerageza kunia les faits ziri établis umuntu acavuga ati uyu muntu il est pire c'est un dangereux ntabwo ari bitakwira ni kigugu à mon avis c'est un type qui igifaransa cye kirahengamye ibitekerezo bye birahengamye iki byose mais agera we vraiment c'est bon enfant umuntu yanamwumviriza ukaba obligé yo kwikubita urushi kugira ngo uvyuke sinon itandor vraiment ni nk'inzoka enfin inzoka pas muri sens babivugamo mais hamwe ikwipnotiza kugira ngo ikudome donc rero atangiye kuvuga ngo ivy'abatutsi ngo tuze tudemontre ngaha abatutsi ngo mubamenya gute abahutu mubaga none baja hadiya muri Tanzania nani Arusha bagasinya yuko igisirikare zo bari 50% bari bazi yuko bazokwiya ils allaient s'appuyer sur quoi kugira ngo badémontrer ko ba respecter l'esprit de la lettre nimba we ashobora kuvuga ngo none ngo ngaho mubimenya gute c'est la même chose que quand Young a akavuga ati mbega mwe mubivuga kubera mubivuga kandi by'amoko by'abahutu n'abatutsi kandi muri abanyarwanda kandi mu Rwanda barabikuyeho ari une façon de faire taire la personne tout simplement mais rero reka ndakubarire hagira ntituzorebera kandi urabizi ibyo byose urabizi ibyo defend urabizi urabibona iminsi yose ntabwo ari ibintu byihishe amaprizo aruzuye ari muri Congo ari Burundi yuzuye abantu bataburanwa batagira ibyo byose ngaruke ngaha hari n'ibindi byinshi byoza mu mutwe ariko ndumva nashaka kumuha iyo plaisir yo kumva ariko namurakari murakoze ziri kumana nagenda gusaba ijambo gato nimba mu nyumva n'iminota 2 gusa cyangwa umunota umwe oya nta kibazo cagagura duhijana bana pete agera akoresha systeme ya nyamitwe kandi namaze kumubona niko ameze ashaka guconvaincre le noir ay convertir en blanc
nagenda mu akarorero kamwe en 2015 hari abanyarwanda baba mu Burundi kandi bamoko atandukanye ariko hari ababaye cible abandi barahaguma abandi barahunga abandi baricwa kandi bicwa rubuza ibyo birazwi ariko nashaka kubivuga agashaka gukwepa uriya muntu nawo munyakabigama bavuga nibo bamuzana afite amakarite y'imbonera kure n'ibiki byose ni darapo bamushira muri bari abantu bashavuye bameze kuriya none bashaka bigende gute kubera ko ari we wenyine yafashwe uriya nta bandi bantu bari bazi umugani we wenyine bavuga ariko abapfuye inyuma bangana gute kandi ikindi kintu naco nagomba ndamubwira ikintu kimwe sendede hariho nwayo yica abahutu mugabe gashaka gushira amakosa ku batutsi gashaka gushira ibindi bintu ku batutsi kugira ngo ise nk'ifuka ise nk'ishyira amakosa yose kugira ngo abantu batumutwe ariko turabizi ko nibisuma nibisambo ntaho bakunda ntaho bagira gute utari kumwe nabo barakudekonera barakwica barakugira gute mugani handi twende dukamisha ngo hagira ntiyumve ngo dushaka kuvuga ngo hari genocide y'iki oya jewe ndakubwiye ko jewe nifitiye abagenzi banje nabuze bahutu benshi nzi ariko muwamushaka kunawo mwishe muzoze kubeshera ngo n'abatutsi babishe ico rero nico duhakana kandi ntizovyemera tuzobivuga ntukumve ufite ibintu kandi ntuzonatse n'umwanya ngo uriko urabesha abantu wanashaka wewe cyane n'abandi bari bo bose deja hari umuntu yobabaza abantu muri sendede bonyene bisinye bakabwira ati no turazimanda agiye muravuga ngo n'abatutsi babeshe byari umwanya wo komplota bawugize ryari umwanya yuko abantu hafi batwaye mugambwe sendede bose bakavuga ati no turazimanda ayivyegera bikavuga no turazimanda barabatutsi ntibari ko barahanura bose ntibahunze abatafashwe ntibagize gute mugaca muvuga ngo n'abantu bamwe urene Pacifique yagiye gwenda bari abantu bose arabakonvenka arababwira ati gira gutya na gutya ni muri kubesha abantu mwe mugomba kubishyira muri we yimwe yo kuvuga ngo ni babandi nyene ba ndagejeje aho murakoze urakoze ku ntererano yawe ibibazo byawe inbox yanje iruzuye nababwiye nimuduge musaba ijambo hari uwabajije hinge gato hari uwabajije ati mbega ivyo bavuga ngo nta bahutu n'abatutsi ngo ntibazi ingene babaraba wundi ati ariko arambwira ati mubwire ko no muri Arusha baja kwa kunegosiya muri Arusha hari G10 na G7 byose byari by'abahutu n'abatutsi donc nta muntu ageze ngaha atazi ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi n'umuganwa arazi ko ari umuganwa kandi ubwoko la différence bavuga yuko la différence yacu ethnique régionale niyo ituma ubwiza bwa Afrika niyo itanga isura nziza ya Afrika donc différence yacu ntidutera ikibazo yo kuyivuga kuko niho hari point fort zacu ariko ikindi kintu dutegerezwa kumenya nukubana neza nk'abantu nukubana twubahana akujya ko mu Rwanda bavuga bati murashaka kuba mudasangiye mutanumvikana ariko mubane mwubahana dutegerezwa kumva yuko différence yanje différence y'uwundi idategerezwa kumbangamira mu kubana nawe ico ni kimwe ica kabiri seruvumba wasabye ikigongo abantu bose bumva ndakikubwiriye bose bumva so hari ukuntu umuntu avuga bakamwihenda ko je n'ai jamais révélé jewe parti politique yanje ntayo mfise jewe mvuga nti nkurikira imvuga kuri ni de près ni de loin ndi associé ku vyerekeye sinduhije ko bariko barabivuga ejo bavuga rero tutabara n'ibindi jewe ivyo ntibi sindi associé na gato mvuga nti nyimba sinduhije afise abana yaroshe ajya amatemonyage ejo twumva n'ayamazi imisi avuga nyimba afise abana abavyeyi yahekuye nimba afise abana yoba yaratumye kugira nabi nimba abanyamurenge bavuga yuko Red Tabara ifatikanyije na Alexis Nduhije boba barabagiriye nabi
ndabigumiza muri conditionnel parce que nta preuve ndabifitiye ariko mvuga nti uwo muntu amenye ko to utar nawe ubutungana ategerezwa kubuja imbere agatanga igisobanuro kuri abo bavyeyi yahekuye kuri iyo miryango iba yarahekuye. Donc ntabwo jewe nigeze mvugira sinduhije, je posais juste des questions, ntabwo ndi associé n'ikintu na kimwe cerekeye parti yiwe politique. Murakoze, turashobora kubandanya duhana amajambo. Ziri ku nama wofata ijambo hanyuma ukatubwira ukurikira. Hakurikira uwo tutari bwumve ni Geneva. Murakoze cyane kumva ijambo. Ngira muranyumva? Ego tuga ku ijambo. Jewe kuri iki kibazo ca 2015 mwabajije, d'abord nagomba nishire ku bintu bibiri kijanye n'ubwoko. Umuntu kugira umenye ubwoko bwiwe nuko akubwira umuryango wiwe. Akubwira ati je ndi umunyakarama, ndi umuhanza, ndi umujiji, ndi umwenengwe, ndi umutyaba. Nico cyonyine gishobora kumenya ati umuntu n'umututsi, n'umuhutu canke n'umutwa, kuko abana tuvyara uno musi ugiye kuraba aya mazuru dufise muzomarana. Yejeje aho kuri ico c'ubwoko. Ikindi nagira mvuge ikintu babajije kijanye na Z Feruzi. Z Feruzi yapfiriye. Aho uvuze nabi ngo muzomarana, nta mugambi tuzomarana basi. Reka mvuga ni tuzomarana. Naco nyene si cyiza jewe nk'abana banje. Naco nyene si cyiza. Reka ndakubwira. Ntabwo kwicana dushobora kwemanga ko uri ziri ku nama. Ni imvugo mugabo uravye abana tuvyara uno musi. Umwana uno musi arataka kwaza papa ndo muhutu ndo mututsi, ugasanga wewe uri umuhutu, umwana wavyaye afise ibinyigisho vy'abatutsi asa n'abatutsi. Ivyo ntitubikwemerera ngaha, twebwe nta description dufise. Ico kintu nigiteye ingorane na gatoyi ko abatutsi babaho, abahutu bakabaho, abaganwa abatwa. Ico kintu ni nka kurya umubembe abaho, urabizi ko ivyo biriho. Donc nukuri nta ma explication wamukoze. Reka tubane ku caje Z Feruzi kuko ari watubajije. Imigumuko itanguye yahereye mu makartier ari cible azwi, amakartier ari yugaye. Mvuze kugara no kuvuga hariho systeme yo kugera amakartier yagumutse. Z Feruzi yapfiriye mu Ngagara. Muri ico gihe abametereza Ngagara barazwi, no kubwira abo bametereza Ngagara babakure mu Ngagara nuko bajya batama bo mu Ngagara bagize bati twebwe ntitushobora kwemera yuko aba bana bacu bacikibirara. Onyene barahaguruka barabifatira, amahoro abona kuboneka murajya amakartier. Ikigira gatatu ivya 2015 ntimubisoma aho nyene, hirya ni resultat y'ivyabaye kuva kera vyagiye biraba. Mwebwe uvuze ngo 2015 uko nyene ukibagira yuko habaye 2014 Uburundi butegwa a partir do Kiritoki, igihugu kigategwa. Bityo vyose nuko muravyibagira. Le 1er janvier 2014 igihugu caratewe. Kijya cyose cyapepara. Ewe Monsieur Geneva, igihugu gitewe hari igisirikare. Uburundi burafise igisirikare, burafise abacunga ama frontières. Ivyo ntaho bihuriye no kurengera mu banyagihugu mu makartier ukabica. Igihugu camye giterwa imyaka yose, hamye hari utuntu ku ba frontières hariya za Tanzania vyamyeho kuva les années 70 vyariho. Nta ivyo ntushaka kubijustifia ngo habaye igitero ngo mu Cibitoke ngo bica bituma bazokwica abana mu mihana y'igisagara ca Bujumbura. Oya bandanya, ariko tunikigura. Ego uraze nagira ndakubwira nimba uracemo abace mu gisoda abace bacumva igitero cabaye mu Cibitoke ntigisanzwe madame. Nico gituma ndakigarutse ko iyo uteye ntusige elema inyuma zisigara ziracunga ico no kwita arrière yawe, biba bisi ico bisigura kuko abatera binjira kiroho
kandi barafashwe bafite amafaranga, barafashwe bafite n'ibintu umpe identifiyo bazananye. Singomba kubigaruka ko kuko hari ababuze, twese twarabuze, hari abasoda bahapfiriye, hari abapolisi bahapfiriye, hari n'imbonera kure mbere zapfuye, nabo bansinyene bateye. Ibyo shaka bashobora kuba barabatsinze abo babateye, ariko ntaho bihuriye n'ivya 2015. Kandi n'ukwitera turabimenyereye ko bibaho. Madame, rero muri ico gihe cité militaire wacha wumva ivyo ndiko ndavuga tubiranga, ariko nagira nzane umuzi w'ibibazo byose igihugu gifise. I Burundi bufise ikibazo guhera 1959 igihe abatutsi mu Rwanda bomowe bagahongera mu Burundi. Udahereye aho kuko ibyagiye birakurikira kuva 1959 gushika nuno musi birafitaniye isano. Madame, shaka kuvuga iki? Abatutsi batotejwe mu Rwanda n'intwaro, sinzi umusazi yatwara kijya gihe akomora abantu nyene bakomuka bakagenda, ariho hanavuye ifatwa ry'u Rwanda 1994 bijya kubona FPR yarafashe Kigali 1994 byavutse ujya munsi no byahereye kuri iyo ntwaro yomora abantu ikica abantu bamwe bagahongera mu Burundi. Mugabo abatutsi bamaze guhongera mu Burundi 1959 bakabona ingene igihugu gitwawe, bagumye bikanga ko nabo bashobora gupfira mu Burundi, niyo batangura kuorganiza abantu b'abarundi. Havamwo ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi, ugasanga abahutu bapfuye majoritaire n'abatutsi baba bashigikiye ugasanga bapfuye. Hasi novuga ibyabaye 72 bijya byose bifitaniye isano n'ikibi cyari cyakozwe mu Rwanda. Ibyabandanije abahutu canka intwaro zari zavuga ati barariraguye, reka duhindura umukenyuro, haza icyo no kwita genocide intellectuelle. Reka ngo cyo mu ijambo oyaye ntunce mu ijambo si byiza, ubihuza ute na uncira mu ijambo nkande. Reka uraza kugaruka nawe uraza umbaze ndakwishura. Geneva tongora duri ijambo abandi. Geneva kuko nimuvuga ngo 72 sana gatoyi ibintu uri kuravuga vya histoire. Urabuze neza ko abantu benshi bazi histoire y'u Burundi n'u Rwanda n'akarere. Ntugerageze gucurikanga kubera ibintu wowe ushaka gushikako. Vuga kuri 2015 specifiquement niyo turimo hano, ibindi wabicurikanze turatuye. Reka mfate 30 secondes pour clôturer ça. 72 simbonera kure zishe abantu, 7 na kuduga ivya ina usimbonera kure babizanye, ntega na marangara simbonera kure. 93 icyo no kwita decapitation de la démocratie, kwica abategetsi b'abahutu bari batowe, simbonera kure zabikoze. Tugende mu 2015. Bon, 2015 toujours b'abanyarwanda. Wumvise umuntu ngaho umunyarwanda yavuze ngene afisa mose yapfuye, wumva umengo yari kuri terrain ingene bakararuza bapfuye. Hari abanyarwanda bari ngaho no kwita les commando, bamwe bafata Kigali. Wewe turakumanura, hari ibintu uri kuragira vy'ama polemique. Turi kuri 2015, ibyo bintu by'abanyarwanda, ibi bintu turakumanura. Oya nugaye mikro yiwe kuko ntitwaje kuvuga ivya 72. Ntawaje gucurika histoire ngaha, ntawaje kumvuza ibindi. Jirashaka ndamubaze. Lindira ce hanyuma wowe bavuga ngo simbonera kure zatanguye kwica kuva muri 72. Donc kuri we mbonera kure zatanguye muri 2015. Arakoze nihagera space vya 72-59 tuzobahamagara batubwira ivya. Donc ukurikira ntiyari ce, ukurikira yari Ray wataravuga. Murakoze. Sindumuja ziri ku nama. Bon, uyu nambari Geneva urumva afise drawing nabibona, ariko bon nagira ngirire client yo bwa mbere hagera abagenda urabe iyo utanguye kuba nervous canke iyo utanguye kubesha
urazi ko wama ucohindura to ingene uri kuravuga utangura kuvuga anyway sinza kubisubiramo Ray vuga ijambo ryawe attention ntiri kuri hagera uno munsi twe tuvuga 2015 vyabaye ivyo wabonye aho uherereye 2015 nta siyo narindi ariko après ijya 12 ijya matake y'amakambi yego narabuze abakuze babiri babiciye ku Musaga bari bavuye ruguru baza batazi ibintu na bimwe abasanga ku irembo umwe bamwishe ariko avugana na se wiwe ku telefone ari mu rupangu barinjira baramwica pour vous dire yuko aho bavuga ngo abantu bishwe ngo nabo bajene nibikiha bagiye kurondera umuntu wese umusore abamwishe sinshobora kubwira ngo ninde gucange ngo yavuga ikinyarwanda upa ivyo ntavyo novuga ariko bapfuye ari babiri jewe ikintu namvuga bon mwavuze yuko hari abashobora kuba bari bigize politike baragize umuntu yagiye muri manifestation yarafise droit absolu hari bavuze ngo abandi nabo bajene ngo bararasha abandi none uzoreka baze bakurase bakwice wowe ntiwigwaneko kandi muri manifestation harimwo hari amatemonyage yerekana ko harimwo ubwoko bwose alors tureke kuza gucereza abantu kubera sendede FTD nkuru nziza wenyene yashatse kwiharira ijya 3e manda yashatse kuguma ku butegetsi ilatuwe umuntu wese batavuga kumwe abandi nabo kandi nfopa ko tubibagira umuntu waroshe bajya abana kuja mu makambi kuja mu byo bakora udashobora kubaproteja anjoje uzotegerezwa gucibwa urubanza na wewe aho uri hose hari ibintu mu Burundi bimaze kuba donc comme la coutume umuntu aragira akaroha abantu et il n'y a pas de responsabilité du tout ivyo bintu rero ifuka abarundi tuba accountable mu bintu byose tubwira ivyo bigacika so inozenya wabajije ngo ngweswe ngo bajya abantu bagatogwasa ngo bapfuye ngo hari ico bifitaniye na 2015 canke na 3e manda jewe personnellement nibaza ko oui parce que umuntu yategerezwa yoshoboye gutsinda nkuru nziza CNDD-FDD canke yoba yaratsinze yari agatogwasa ati kubera iki kubera umugambi numwe kandi muzogende mubaze muperereze munuzenya mu miryango y'abahutu nkuru nziza niwe bari majoritaire hanyuma uwakurikira ni Gwasa donc la popularité alors directement byitwa ko Gwasa nico gituma hajya ubona gushika ubu bamumuzela kubera bazi yuko ari we yosubiriye agatwara uburundi n'amabi yakoze na ideologie iriho donc mwumve aho uburundi bwacu bugeze rero ndabasavye umuntu wari we wese tureke kuza ngaho kuvuga ngo mututsi ngo muhutu ngo mutwa ngo muganwa dufate responsabilité yuko
ubu turiko tuvuga kuri 2015 ko nari kuvuga iyindi myaka abantu nabone bataye muruza abantu bakwiye gukurikiranirwa nabo, but tureke ko twumve yuko nta muhutu aza ngo atwariye abahutu, nta mututsi aza ngo atwariye abatutsi, ahubwo uno munsi ko byitwa ko ari ubutegetsi bw'abahutu, ese abahutu bose bameze neza? Ese umututsi aho yahoze ku butegetsi abatutsi bose bari bameze neza? Muri manifestation hari abana bavuga bagize mu ma interview bakavuga ati bo bahagurutse parce que c'est invivable. Imaginez, c'était invivable 2015. Uno munsi hoho hameze gute ku munyagihugu kuri ibikiro cy'ibiharage kigwa 8,000? Mesherezamo info ko tuza turacerezanya tuvuga ibintu ngo dushaka gufata ngo amaka aba bantu bose dufata amakangu uyu naka. Hari umuntu yigeze kubivuga nibaza ko ari do Friday. Tuvugishanye ukuri bashe, tuvugishanye ukuri nicyo kizodukiza mese. Yahejeje yego mune dusabe umanuka kugira abandi baduge umengo hose wo bigira mugabo Munezero yari ukurikira kandi n'umuspeaker so arashobora kuduga. Munezero gura mikro. Yego murakoze ku makanya. Mbere ngire sheme kuri sije mwazanye ndayishima uvuga nti ndayorienta muri sanse zibiri ivyabaye mbega byasigiye iki isomo abarundi canke wewe nk'umuntu canke jewe vyompa ingishiye hama ukugwa iki kugira ngo igihugu ntikizosubire kuba mu bihe nk'ivyo vyabaye canke ingorane zirimwo byatumwe n'icyo kiringo ca 2015 zohera gute? Bo rero ngira nti jewe 2015 ndayize cyane kuko byose byabaye mbona ndi hanye Bujumbura. Jewe noga nti ubwa mbere simvuga ngo nagize ikosa canke ntajyagiriza. Jewe mbere mvuga nti abantu bose bagize uruhara mu byabaye 2015 kesaswa abari muri pouvoir canke abari muri opposition, je bose noga nti barakoze amakosa kuko nta numwe yegeze yumvira ku neza y'igihugu canke kuraba canke noga nti leadership yarakoze cyane kuko bose mbona menga bagravye intere zabo. Hama ubu bafise ubutegetsi ngo bagateza kubudefanda. Rero ivyabaye ivyakurikiye abantu bose babaye victime. Noga nti harimo abatanye mu rudubi. Ndavye nk'akarorero nk'ivyabaye manifestation zigitangura ndi ko zari manifestation pacifique niko babivuga kandi niko vyari biri. Mugabo umaze kuraba uko imisi yagenda hakagera igihe ukisanga mu makartie hari abajene bahaye ibigwanisho. Je noga nti umuntu yahaye ibigwanisha abajene niwe bakwegeye ubwo niwe yatumye n'ubwicanyi bwose bwabaye biyangara kuko jewe ndazi ko hari aho natemberera cyane nari negereye mu makartie amwe yari muri ivyo yari mu yavugwa ari yagirizwa karimwo wotomora nta quartier isokre ibujumbura ihari. Aho nanegereye hari ku Musaga. Okay. Natembera rimwe ko jewe cyo genda ari muri kaminuza. Umugabo mu kumusaga hari nko muhira narahaca rimwe. Rero anjuru ndazi ko nigeze kurara muhira abajene bamaze gutangura kurasa.
bazinduka bararasa muga ndavye byabaye mu gitondo Imana ishimwe ntibafashe muco gihe kuko nazindutse je ndagenda mu mirimo mu wanje mugabo ndavye uko igipolisi cyaca kiza byaragaragara neza abo bantu bazanye ivyo bigwanisha mu bene gihugu ko bakwegeye abantu kuko ahantu hari harasengaho mu gato Munezero wowe turemeranya yuko igisirikare canke igipolisi cashobora kugenda gifise ikamyonete yuzuye ibigwanisho ku muhana kanaka kugira bafate abari muri urwo rugo babagirije ivyo bigwanisho bonyene bizaniye ivyo ntiwabibonye ntavyo nzi sindavyemanga mugabo naho vyo vyarabaye hariho provocation byaratumye ibyo bintu biba abantu abatanguye kujana ivyo bigwanisho mu bantu nibo bakwegeye abo bandi bose ndaze hari inzirakarengane nyinshi zabizize ndaze bagenzi benshi bazize ivyo bintu vya 2015 none umunsi ndaze bagenzi bafunzwe nshatse kusigura neza yuko ababakwegeye batumye ivyo bintu byose biba kuko ubutegetsi bwabo borose motif yo gufata abo bana cyangwa gukoresha icyo bashaka ba manifesta kubera aba bamaze kubashira mu Rwanda ubutegetsi burafise uruhusha gukoresha ico bushaka ba manifesta wowe abo bamaze kuronka ibigwanisho nivyo ndiko ndavuga bamaze kuronka ibigwanisho bakreye kiloberiyo mu banyagihugu bakwegera abanyagihugu niko nje ndiko ndavuga akandi kabazo ucubandanya hariho quartier jewe ndi témoin niboneyemwo numvise baraduha ama video n'amafoto baratwereka bati hano hari abantu bifunze ibitambara mu mutwe batavuga ikirundi bavuga ko ubona baryamye munsi y'ibiti muri quartier ngo havugwa ko ari abakingiye iyo quartier ariko hageze ijya kudeta ntawasuye kubabona ako abantu ntibavuga n'ikirundi ibyo uwo warabyumvise navyo numvise kandi nanico ndabivuga koko nabantu naho nzuvu nta tomoye cisho ndiko ndavuga sindiko nshaka kugira mu Ngagara aho mvuze hari mu Ngagara hariho batoye ntumbaze vyinshi sindiko ndadefanda iki cyane ndiko mvuga uri kudefanda yuko leta ubutegetsi bwa Bujumbura canke Gitega nkuko vyitwa uri kudefanda yuko ngo bwarabaye provoqué kugira ngo abanyagihugu barinde bagira inkoho hari kosa ry'ubutegetsi bigenda gute umujene canke umuntu asanga afise inkoho atari mu gisirikare hari ikosa ry'ubutegetsi rero nta kintu na kimwe gishobora ushobora kuvugira ubutegetsi raba ikintu uvuga kijanye n'ivyabaye ariko ubutegetsi twamaze kubona ko ingene bwariko burakora jewe sinzi reka manze mpezo hama uraza kugira nawe umwihezo wanje ndiko mvuga umwihezo wanje kandi sindi ko ngo ndiko justice abakoze ivyo nawo abafashwe bakicwa hari gucibwa imanza simvuga ngo bafashwe batari bari gufata ari karasa ne bari kwa justice sinu wafashwe nimba ari wafashwe agapfa mu nyuma je sino bushigikira kurumva deja ntateko ntagiharo cy'urupfuro iki mu Burundi icyo ndiko ndavuga ni twebwe ibyabaye ahubwo ni inyishihe cyo dusigira kuko none munsi nama numva ngahanye mu nizi espèce tubwira hari abantu usanga turiko duha bafite ibintu bitandukanye bavuga ngo habiki Roberi wabivuze neza afafati ahubwo habaye kiroberi n'ivyaho bavyo bihubuka kuko nimba hari akantu basi tuvuge yuko hari abafite ivyiyumviro vy'amoko canke vy'ihonyabwoko nimba vyo babihari deja warose inkorerezi ndiko nshaka kwerekana nimba hariho ibintu vya mbere vyo kwirinda nivyo bintu bizana intambara mu bantu kuko ari abantu benshi cyo ba victime baca donko kubera haba hari ibintu vyabaye bishobora gushabaza nimba ubutegetsi kuko ababufise bashaka ubukingira ukuntu rero baba babudefanda nibo babayizi canke nabo nabashaba bidukika mukiza naho ntibibura ndiko mvuga rero nije ku bwanje ngira nti ivyo bintu byose vyabaye birashaka kudufasha kuduha icigwa hama tugategura kazoza keza Burundi ababigiyemwe mwese arabona sheki yagize n'uwaraje kuvuga ati urwarukiro kaje gutera amakambi abo bantu bazobibazwa kwa kesaso ngira ngo tudahendaye ko twari Burundi ntabagiye gutera amakambi ninde yabarongitse hama abaciye baba victime basubiye ndazara abajene benshi babaye victime bafite
kavukira hajya mu makartier atandukanye icyo kintu rero ikintu cyotegeza kutwereka igihugu turimo na n'ibyagiye birahera na ropase uko yagira aba kahise katufashe gutegura akazoza ahubwo ivyo byose byabaye bibi naho just ndiko ndabishima sindiko ndavugira ubutegetsi sindiko ndavuga ngo ubutegetsi abapfuye barahari abapfuye kandi ntibiyishe meme ntitugume ntusigana inkore ku maso abapfuye bariho kandi ntibiyishe hama